Ikaze kuri mwebwe muri ko murakurikirana imbonesha kuri y'igihugu ikanamigwe bakunze bwiganira ku KIVI. Uyu munsi tubayagira kuri bimwe mu vyaranguwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu nyene cyubahiro agenda ishimiye kuva igenekerezo rya 17 myandagaro gushika igenekerezo rya mbere gitugutu uno mwaka. Ni ibikorwa ahanini bigizwe n'ivy'urukundo aho yagendeye amarerero y'imfuvyi n'abatamakazi mu bigo bitandukanye eka mbere aranafasha n'abandi bari mu ngwane zitandukanye. Mu vyaje kwisonga muri ivyo umutambukanyi mukuru w'igihugu yaranguye ni nk'isohoka mu bitaro vyo mu Kibimba kwa Daniel Nzoyikorera, umwana yari yavukanye imitwe ibiri akaba yarakozwe yongera aravurirwa ku bitaro vyo mu Kibimba ku buryo n'impuhwe vya fondation Bonne Action umugira neza risanzwe rirongowe na nyine cyubahiro agenda yishimiye. Ikindi cyagaragaje cyane umutima w'urukundo w'umutambukanyi mukuru w'igihugu cacu muri iyi minsi heze ni itanguzwa ry'ibikorwa vyo kwagura ikigurumuri c'Igitega cakira kyongera kavura abakenyezi bagwaye indwara yo mu kigo. Ivyo bikorwa bikaba byatangujwe n'umukuru w'igihugu cacu nyine cyubahiro Varisito ndayishimiye kuri ubu wa mbere gitugutu mwaka 2020 ku bitaro vy'akarere biri ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega. Ivyo bikorwa bikaba bigiye kurangurwa ku buryo bwa fondation Bonne Action umugira neza. Ido y'ivyo vyaranguwe n'umutambukanyi mukuru w'igihugu muri iyi minsi heze ni mukanya ikazi. Kuwa 17 myandagaro umutambukanyi mukuru w'igihugu nyene cyubahiro agenda ishimiye yarabisikanije mu mabanga n'umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Denise Bucumi nkuru nziza beshi tuzi ku izina rya mama buntu. Nyene cyubahiro agenda ndayishimiye arakengurukira Imana kubona adahereye kubusa kuko hari vyinshi bimaze kurangurwa akabagiye kubandaniza kuri iyo semo aho ahanini azokwitaho urwaruka abakenyezi nabanaho nikora. Baje gushimira Imana yampaye umuvyeyi haba shimiye abo dukoreye mu ngata ku bikorwa byinshi vyiza bakoze ku mushinge ukomeye bubatse. Twebwe tugiye kubakira ku mushinge ukomeye kuko twarose abubaka umushinge w'ibuye rikomeye atari umushinge wubakiye ku musenyi. Natwe nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu tugiye kubandaniriza aho bari bageze twongera twubaka na cyane ko dufise aho dutanguriye ibikorwa bimwe twarabitanguye mu guhimiriza urwaruka kubera urwaruka niwo mushinge wa kazoza. Hanyuma mu byo tugiye gukora ku ineza y'abakenyezi, iterambere, amagara meza ndetse y'urwaruka n'abakomokako kugira ngo Uburundi tubandanye tubutegurira kazoza keza duhereye mu bo twibarutse mu bana b'igihugu cacu. Mama buntu nawe nyene yamenyesheje ko ari umunezero ntangere kubona aronse uwo babisikanya mu mabanga. Ati arashimira Imana kandi yari yaranabisengeye kugira izomuronse umukorera mu ngata uwo ashikiriza icegeranyo c'ivyo yaranguwe. Mama buntu yamenyesheje ko azobandanya asabira umukoreye mu ngata nyene cyubahiro Angeline ndayishimiye ngo Imana izomushoboze kurangura ibisumba ivyo yaranguye. Ndanezerewe kuko shoboye kuronka uwo mpa ibikorwa akabandaniriza aho naringeze kubera ninjira muri aya mabanga jewe nari nasenze Imana ndavuga nti Imana ndakwinginze uzonshoboze kuronka uzonkorera mu ngata nshobora guha icegeranyo cy'ibikorwa nakoze nkamwereka nibikurikira kubera jewe sinari naronse uwumpa ibikorwa ngo mbwira ko yaragejeje kuko twabigiyemwo ari mu bintu byinshi namwe muravyibuka kubera iki nasenze gutyo urangije nabi ntibikunda ku utangaro meza. Rero mu yandi majambo nariko nsaba kuzosozera neza kugira nanje nze mbona uwo nkoreye mu ngata ndamushobore kumuha ibikorwa kumwereka ibikorwa nakoze ndamwereke naho yobandaniriza. Nico gituma nezerewe cyane
kandi nkashima Imana yuko mfise ivyizigiro numva nezerewe kubera ni ndazi neza ko aje kubandaniza aho naringeze kandi azokora ibiruta ivyo nakoze kandi sinshaka ko akora nk'ivyo nakoze ndamusabira ku Mana kugira ngo azokore ibirengeye ivyo nakoze. Kuwa 18 Myandagaro umwaka wa 2020 nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yarateye iteka ibiro byo gutanguza icese ibikorwa vy'ihuriro mpuzamakungu ry'abakenyezi b'imboneza CIFR mu mfunyapfunyo. Ishirahamwe mpuzamakungu riherutse kwemererwa gukorera mu Burundi byatangujwe n'umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi akaba ariwe ariserukira imbere y'amategeko nyakubahwa Denise Bucumi Nkuru nziza. Mu byo yamenyesheje ishirahamwe rigiye kurangura ni ugutegura no kwigisha abigeme babone iyo bariko baraja kugira baze babe indongozi zikimazi. Twisunze icivugo cy'umukuru w'igihugu n'icyorero general Sebarundi Ndayishimiye CIFR yifuza gushigikira imigambi ya leta y'u Burundi mu kwegera abakenyezi kugira ngo tubagirishe amahiganwa mu buryo bwo gutegura imbyino n'indirimbo ziteza imbere akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ikindi ni uko mu minsi iza dukoranye n'ubushikiranganji bujejwe CIFR yofasha gutegura neza no kwigisha abigeme babona iyo bariko baraja bifuza kuba abamisi duhereye mu ntara gushika ku rugero rw'igihugu kugira ngo baze babe indongozi. Nawe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yarashimiye nyakubahwa Denise Bucumi Nkuru nziza ku ciyumviro yagize kugira umukenyezi abone yari karaja ahaguruke ateze imbere igihugu kuko abakenyezi barashoboye. Uyu munsi bere n'akaryo keza ko kuzirikana uruhara iri koraniro rimaze kugira mu gukangurira abakenyezi guhaguruka gushira ubwoba tugakora tuzi ko dufise uruhara rudasanzwe n'inkomezi mu guhindura no gutunganya ibintu mu miryango mu kibano no mu gihugu. Byongeye n'umunsi wo kwibukanya ko umukenyezi ari inkingi y'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarahaye umubonano ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ivy'ibifungurwa PAM umufasoni Virginia Villa bakaba ahanini baganiriye ukuntu iryo shirahamwe ryokorana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu bijanye no kurwanya ugufungura nabi nkuko bari babiganiriye igihe yamwakira ku cicaro ca Fondation Bona Gisomugira neza kiri mu Kibimba muri commune Giheta intara ya Gitega kuwa 15 Mukakaro 2020. Twasanze ku neza y'ugwaruka ku neza y'abana b'u Burundi ko twobikora byihuta kugira ngo batangure amashure atanzara bafise bafungura neza abakabajejwe ibyo kurya bikwiye byikwije ibyo mu gifaransa bita alimentation complète twashatse ko twobigira ko kwa twasanze hari abana benshi bata amashure kubera inzara canke bakanka kuja kw'ishure kubera basonzerayo. Hama twashoboye kuvuga kubijanye n'abana usanga bafungura nabi. Hari abafungura nabi ko kutamenya ntitwovuga ko Burundi bwacu buzi ivyo bafungura ariko ni kutamenya ingene babishira hamwe bafata ati imboga zijana n'ibiharage zijana n'imyumbati basanga abantu bafungura ubugari bwonyene n'imboga zidafashe ariko twashatse kuja hamwe kugira ngo dukomeze ibijanye n'ifungurwa ugasanga bakeneye ibizinu bakeneye inyama mu kibanza c'inyama tukaca dukoresha ibizinu na cyane cyane bizoba bibonetse kugira ngo abana bagire amagara meza kuko abana badafise amagara meza ntibashobora kuja mu ishure ngo bakurikirane icigwa neza. Kwigenekerezo rya 10 Nyakanga 2020 nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye asanzwe ariwe arongoye Fondation Bona Gisomugira neza yaragendeye ikigo c'abamisiyonari b'urukundo bo muri commune Giteranyi intara ya Muyinga. Ikigo gitunganijwe n'ababikira bo mu muryango witiriwe Mama Teresa w'iKarkita. Ico kigo kikaba citaha abakenyezi bageze mu zabukuru, abana b'imfuvyi, abana bagwaye indwara ziturutse ku gufungura nabi. Akabari yagiye yitwaje agakemanyi kagizwe hanini n'intebe, ibifungurwa, ibitenge, amata y'abana n'akabasha. Mijambo yashikirije
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abarundi bafise abavyeyi bageze mu zabukuru kubabungabunga aho kubarekera ibigo vy'amarerero. nka fondasiyo mugira neza twashaka mama mukuru kubashimira cyane ingene murerera Burundi, ingene mufasha abatishoboye, n'ingene Imana yabahaye umutima w'urukundo, muze muwamane kandi muze mu busazane. Burya kurera abantu bageze mu zabukuru si igikorwa coroshe. Twagomba gutera kamo uwo wese azi ko afise umuvyeyi ageze mu zabukuru. Ubu hageze ko namwe mubarera, hageze ko mubabungabunga, kurya abavyeyi nabo batubungabunga turi abana batoya, ntitwumve yuko umuvyeyi ageze mu zabukuru duca duhereza abandi ngo babarere. Ku muhingamo kuwa 10 Nyakange 2020 nyene icyubahiro agenda yishimiye asanzwe ari arongoye Fondation Bonne Action mugira neza yarishikiye ku ishuri Asante Primary School ryegukira Hope of Africa Mission riri ku mutumba Kinyana commune Ngozi intara Ngozi, rikaba ryashinzwe n'umupfasoni Christelle Burihabwa. Iryo shuri ryiga ko imfuvyi n'abandi bana bava mu miryango ifise amikoro make. Mama Burundi akaba yari yagiye yitwaje agakemanyi kagizwe hanini n'amakaye, amasakoshi gutwaramwo ibikoresho vy'ishuri hamwe n'akabahasha kazosahiriza mu guhemba abigisha. Mu ijambo yashikirije umutambukanyi mukuru w'igihugu yamesheje ko yishikiye kuri iryo shure kugira atere intege uwo mukenyezi ico gikorwa cy'urukundo n'ikigongwe. Fondation Bonne Action umugira neza na cyane cyane nko kwizina umugira neza, ubwo bugira neza abana bo ngaha bari babukeneye. Niyo mpamvu twahaciye kugira ngo cyane cyane dutere intege uwo muvyeyi kuno yumviriye kwitwararika imfuvyi, kuno yumviriye kwitwararika abana bantu nikora. Turamuteye intege rero nakomere kwibanga ryo kurera, kwibanga ryo kurerera Burundi, kwibanga ryo kurerera n'Imana yo yabibarutse. Turahamagare rero abo bana bakunda ishure, ntibaze bamaramaze uwo muvyeyi, ntibaze bamaramaze igihugu, ntibaze bamaramaze abo bose babagendera bakababona. Ubuzima bwanyu bibondo buri mwikaye, nimugira umwete. Kwa 11 Nyakange 2020 nyene icyubahiro agenda yishimiye asanzwe ari nawe arongoye Fondation Bonne Action mugira neza yaragendeye ikigo ca missionary b'urukundo muri commune Kirundo intara ya Kirundo, ikigo gitunganijwe n'ababikira bo mu muryango witiriwe Mama Teresa we Calcutta. Akaba yari yitwaje agakemanyi kagizwe ahanini n'ivyankenerwa ku bana eka n'abageze mu zabukuru hamwe n'akabahasha. Mu ijambo yashikirije umutambukanyi mukuru w'igihugu yasavye abarundi bafise abavyeyi bageze mu zabukuru kubabungabunga kugira bazosozera ubuzima bwabo mu kanyamuneza. Duhagaze ngaha ku bwa Fondation umugira neza, hama twaje ngaha kugira ngo dushigikire bano babikira b'urukundo. Twagomba dutera intege aba bose bafise umutima w'urukundo, abo bose bitangira abandi, abo bose bumva ko ubuzima bwa kiremwa muntu bategeza kubungabunga uhereye mu bwana gushika mu zabukuru. Turahamagariye abantu bose bafise abavyeyi bayinakuru kujya nabo babarondereye abayaya babarera, uhageze ko nabo babaronderera ababarera. Ni babarere kubera niwo mugisha. Kurera umutamakazi nta handi muzohura n'Imana, Imana iri muri abavyeyi nyene mushibura. Kwa 14 Nyakange 2020 umutambukanyi mukuru w'igihugu yarishikiye ku bitaro vyo mu Kibimba muri commune Giheta intara ya Gitega. Karakanyamuneza kubona ikibondo Daniel Nzoyikorera gisoka ibitaro inyuma yo kuhagwarira amezi abiri. Daniel Nzoyikorera ni umwana avukanye imitwe ibiri wo muri commune Mabayi intara ya Cibitoke, akaba yakuwe ku bitaro vyitiriwe Umwami Kalede aja gukorerwa ku bitaro vyo mu Kibimba abifashijwemo na Fondation Bonne Action umugira neza lisanzwe rirongowe n'umupfasoni mukuru w'igihugu nyene icyubahiro agenda yishimiye. Mu ijambo yashikirije kuri uwo munsi yise udasanzwe kuri we no kuri Daniel Nzoyikorera kubera ico gitangaro Imana yakoze, umutambukanyi mukuru w'igihugu yarashimiwe wese yahaciye agasuhuza ico kibondo,
yahamagariye abarundi bose amashirahamwe gushira imbere umutima w'urukundo. Yarashimiye abaganga bose baterereye mu kurokora ubuzima bw'ico kibondo. Turashimiye uwo wese yahaciye akamuremesha guhera mu bitaro byo muri Rwakarede gushika no ngaha. Hari abantu batandukanye bagiye baraca ngaha baje kumusuhuza. Abo bose turabashimiye. Duhamagarire abarundi bose, duhamagarire mwese muri ngaha, duhamagarire uwo ari we wese yumve yuko kugarura ubuzima bwa kiremwa muntu ko ari itegeko ngenderwako Imana yadutegetse, na cyane cyane rwa rukundo rusumba byose niyo ngabire ihamagariwe amashirahamwe, abarundi bose ndetse n'abaganga bose, kuko iyo batafise urukundo bino bikorwa ntivyari kugenda uko bigenze. Iyo rero ngabire y'urukundo niyo muntu wese ahamagariwe kugira, kumva ko umubabaro wujya awugire umubabaro wiwe, umunezero w'uwundi ube umunezero wiwe. Eka na nyina w'umwana yarashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, eka mbere n'umuganga yakoze ico kibondo akarokora ubuzima bwacu. Nashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yemeye kudusangana twatugorewe ubujumbura, akatwitangira, kandokorera umwana ubuzima, akaba akumeye ahumeka kumwe mu bazima, kuko agiye kubwanje nimbibona naragize ubwoba ngira nagahinda, ariko uwo mwanya niyo saha Imana yarikoreye. Nkashimira n'umudogiteri yaki uwo mwana akamuringaniza akamukora, akaba akomeye. Ubu tukaba tugiye dutahana ikibondo gikomeye, niyo tuva bakaba bashaka kubona uwo mwana. Nyene icubahiro anje ndayishimiye yarakiye ku biro vya Opedad Burundi umufasoni Bintu Keita, icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU, akaba ari yaje kwirabira ibimaze kurangurwa n'umutambukanyi mukuru w'igihugu n'ivyimirije kurangurwa. Umutambukanyi mukuru w'igihugu akaba yaranatanze umuco ku majambo yavuzwe inyuma y'ikoraniro kaminuza ry'abakenyezi b'imboneza mu Burundi ku kibanza c'umukenyezi mu rugo no mu muryango. Twashoboye kuvugana ibikorwa nyamukuru bibagenza, batubwiye ko bagendeye ibisata bitari bike bigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Hama twege kubitwerekeye, twashoboye kuvugana ko tuzobandanya tuzokorana muri fondation Umugiraneza, kuko fondation Umugiraneza iza gushigikira ibikorwa by'igihugu ibicishije kwishira hamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika mu by'iterambere. Twashoboye kuvugana ibitari bike tumaze kurangura muri fondation no muri iryo shirahamwe nyene. Twababwiye ko twagirishije isekeza ryo kwigisha urwaruka ruri mu mashure ku bijanye no kwirinda sida, irondoka rijanye n'amagara meza no kwikingira ikiza coronavirus. Turongera turavugana ko twagirishije ikoraniro ry'abakenyezi b'imboneza ku rwego rwo hejuru. Turavugana ku bitari bike, na cyane cyane hariho byo twagiye turavugana mu guhanahana ivyumviro abantu bamwe batabitahuye neza. Twagerageje kubasigurira ko kungana k'umukenyezi atari kuvuga yuko umukenyezi akumiriwe. Twabasiguriye ko umukenyezi mu bisata by'igihugu, kuko umukenyezi biga cyo kimwe n'umugabo, ko ngaho bategeza kungana, bategeza kuronka uburenganzira bumwe mu buzi baravye impamyabushobozi n'ivyo umukenyezi ashoboye, ariko serugo mu rugo akaguma ariwe mutwe w'urugo. Twashe kuvyumvikana ko kubera na Bibiliya avuga ko umugabo niwe mutwe w'urugo, nkuko Yezu Kristo nawe ariwe mutwe w'ishengero. Ivyo rero twashoboye guhanahana ivyumviro bitandukanye. Batubwiye aho bagendeye ahantu gasanga abakenyezi bakenera kwishura, hagaca hishura abagabo mu kibanza c'abakenyezi. Kuri ico twashoboye kubabwira yuko mu Burundi ingo zirubatse neza, ariko mu muntu ni kure. Burya naho urugo ruba rwubatse neza, hariho ko umuntu asanga aremwe kameremere yaremanywe yakuranye.
ico rero kiragoye guhindura umuntu, kandi iyo umukenyezi agiye mu rugo avuga ko ari we serugo, ubwo nyene habaye kwahukana. Natwe rero nk'abavyeyi b'igihugu, nka jewe nka mama Burundi, sishobora kwemera ko umukenyezi ashobora kugenda mu rugo yumva ko ari we serugo. Mu gihe ivyo vyoba, twashe kubabwira ko kwahukana bidateba urugo ruba rusambutse. Tugerageza rero kugubaka dukurikije imico n'akaranga vyamye biranga Abarundi ko serugo ari we mutwe w'urugo. Ivyo rero ntibibuza ko umukenyezi n'umugabo bashobora kungana mu burenganzira bubaha amabanga atandukanye y'igihugu. Kuwa 22 Nyakanga 2020 nyene icubahiro Anje Ndayishimiye yaragendeye intara ya Kirundo, komine Busoni, aho hari haramutse hahimbazwa umunsi wa Afrika wahariwe gufungurira abana ku mashuri. Mu ijambo yashikirije, yasavye abasanzwe bafasha Uburundi ko boshigikira uwo mugambi leta yihaye wo kugaburira abana ku mashuri kugira ushobore gukwira igihugu cyose. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaraniyemeje kandi ko agiye kuba umuhetsi w'uwo mugambi. Turazi ko hariho amashure yahora afungurirwa ariko atagifungurirwa kubera uburyo bukeyi. Turasavye abasanzwe badufasha, yaba banki y'isi yose, amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye, ibihugu dusanzwe dufashanya, abikorera utwabo ngaho iwacu mu Burundi, ko bawufasha bagafata mu mugongo uwo mugambi leta yihaye wo kugaburira abana ku mashure, kugira ngo n'abana uyu mugambi utarashikira uzobashikire ku neza y'igihugu, mbere no ku neza ya Afrika. Muri kino kiringo incabwenge ishobora kuja gukorera ahariho hose kw'isi. Turiyemeje ko tugiye kuba abahetsi b'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure, tugira iwacu, mbere isano riri hagati y'uwo mugambi no kugwiza umwimbu turishimangire, maze abana b'igihugu bafungure neza, bige neza, badakebaguzwa, mbere barangiza amashure yabo. Abahurikiye mu makoperative nabo bahatorere akoyokwe. Imbere yo kwishikira aho habereye ibirori, nyene icubahiro Anje Ndayishimiye yabanje kugendera koperative Tera Imbere muri isanzwe irima umuceri, ibigori n'ibiharage, arivyo bifungurwa bigugwa hanyuma bikagaburirwa ugwaruka ku mashuri muri iyo ntara. Mu kurangiza urugendo rw'uyo mu ntara ya Kirundo, nyene icubahiro Anje Ndayishimiye ari n'abarongoye Fondation Bonax Mugiraneza yarishikiye ku bitaro vy'intara ya Kirundo, aho yari agiye gukeza imiryango ibiri yibarutse ubushuri kuri ivyo bitaro. Akaba yari agiye abashiriye agakemanyi kagizwe hanini ibifungurwa, amata y'abana n'impuzu. Yarahaye kandi ibitenge abakenyezi baheruka kwibarukira kuri ivyo bitaro bataratahuka mu mihana yabo. Kwa 25 Nyakanga 2020 nyene icubahiro Anje Ndayishimiye ku izina rya Fondation Bonax Mugiraneza asanzwe arongoye yaratunganije igiteramo cyo gusangira no kuganira kubijanye no gusubiza agateka abakenzi bagwaye indwara yo mu kigo. Abaserukiye amashirahamwe eka mbere n'abaje ku gatwe kabo baraterereye uburyo bugenewe igikorwa cyo kwagura ikigo Urumuri c'Igitega cakira kikongera kavura abakenyezi bafise indwara yo mu kigo, aho bakorera abakenyezi bafise iyo ndwara barinda gutira, kandi naho babaryamika imbere n'inyuma yo gukorwa hakaba ari hato cyane. Mu ijambo yashikirije yaragarutse ku ngaruka z'indwara yo mu kigo. Beshi barinyegeza bayigwaye, beshi birabatera isoni kuvuga ko bayigwaye, ugasanga bakumiriwe. Uyigwaye rero arinyegeza, abantu ntabe akija habona. Ni naco gituma bayise indwara yo mu kigo, indwara mengo irateye isoni gose. Ingaruka zayo sizo gusa, kuko bishika n'ingo zigasambuka bitewe nuko abacanci babo babashira kure ndetse bakabinuba.
ari naco gituma nongeye guhamagarira abo bose bafise abakenyezi bagwaye izo ndwara bame bagendera zandagano bavuga ngo ugwaye canke ukomeye mu mahigwe canke mu marushwa si ukuvuga yuko uzomwegera ari uko akomeye. Kurikiza izo mpanuro, kurikiza izo ndagano mwaraganye mukibana ubwa mbere. Ntibukeye kabiri imvugo yagiye mu ngiro kuko kuwa mbere gitugutu 2020 nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu General Major Varisito Ndayishimiye yari yishikiye ku kigo urumuri c'Igitega kiri mu bitaro vy'akarere vya Gitega kugira atanguza ibikorwa byo kucagura. Ibikorwa vyiyumviriwe kandi bikazoroswa uburyo na Fondation Bonne Action umugira neza. Kuri uwo musi nyene icubahiro Angel Ndayishimiye yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru. Umunsi wahimbarijwe muri komine Gihanga intara ya Bubanza ku kigo kibungabunga abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru catangujwe n'umuryango w'abikira bene Mukama. Ico kigo kikaba kibungabunze abashika 57 baba mu ndaro n'abashikije 43 bakurikiranirwa mu mihana yabo. Ibindi bigo vyaragendewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri uwo munsi nk'ikigo kiri mu Kajaga muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura n'ikiri muri Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Ibigo bisanzwe birererwamo abana b'imfuvyi n'abageze mu zabukuru. Ivyo bigo bibiri bikabitunganijwe n'abamenyesha amana b'urukundo b'umuryango w'abikira bene Terezia w'ikarikita. Imfashanyo zitandukanye zigizwe n'ibifungurwa n'ivyambagwa vyatanzwe mu bibanza byose bitatu aha tuvuga Igihanga, Kajaga na Rohero. Mwijambo yashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abarundi bose kubungabunga abageze mu zabukuru aho kubarekera ibigo vy'amarerero. Twese turafise abavyeyi kandi uwagize Imana akaba akimufise arazi akanovera k'umuvyeyi. Ninaco gituma duteye akamo uwo wese amusigaranye kumwiyegereza kumubungabunga kurya nawe yamubungabunze mu buyoya. Ntivyumvikana ingene hageze ko nabo mubafata neza mwumvise yuko abageze mu zabukuru bameze nk'abana. Turabahamagariye rero kubiyegereza kubabungabunga mubafate nk'amagi kugira ngo basozere ubuzima bwabo mu kanyamuneza. Ntimuzosubire guca mubarekerana abafise bino bigo hariho ndetse n'abumengo babatanye n'akagatuzo barabikuye ko bararose abo babaha. Nino kuri iyi nkuru ijanye n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru dusozereye ikiganiro ku KIVI cyo kuri no munsi. Murakoze cyane, Imana ibahezagira.